warigeze gukina comedy wambaye ibutura mbe uzokwambara ibutura hajya byo munsi urumva tuzoba twashushe turiko turakora hari igihe usanga wambaye n'ipantaro wayicutse. Okay, uyo ni Fanira Vine umukinyi w'ibujumbura azwi cyane akunze gukinana n'uwitwa Ribat. Abo rero nibo tuzoba turi kumwe kwa Mungu w'indwiza. Abantu basanzwe batuzi ku bantu bakina ama filime y'ibintu byo kugwana hariho niwe mahara mu Rwanda ni filime je sanzwe nanje ndumukinyi kuri Urban Media TV dusanzwe dukinira ngaha nyene mu ntara ya Gitega. Kwa Macinema Odette Betty abandi umukinyi wa mareresi hano muri capitale politique. Je ko nkunda gukinira ndazi ko nanashaka gukinira ngo nanabuze ahantu no kwinjira utero nyinziza direct irerese ukina n'igi wawe ariko ni team ni team jewe iyo nkinamwo ni team yitwa Madudu Pro TV hano Gitega barayimenyereye cyane. Muri no mwanya turi kuri filme yitwa Kwihangana. Oya ukivuga gucyo gusa kugira ngo abantu bace bamenya mbeka twakirende uno mu mama hano muri studio hari filme mwashe mwamara kinye bashobora kuba barakumenyemwe muri iyo filme ushobora kuvuga uti bamenye ku izina gira rimeze uko. Okay, ni nyene ndakubare yitwa filme Kwihangana muri Madudu Pro TV. Ego yitwa Kwihangana hamajena kinye ndiko ndakina nitwa Karine. Ngo yitwa Karine. Ego ya abantu mwaba bakabasha kurikirana zino filme kuri Madudu Pro TV bashaka kuca bakubona direct. Ariko hano kandi ndabona muri team nini muri team nini ndabona mufani ndabona n'abandi batandukanye namwe bakibya bitande nabahoro jewe nitwa Ninziza na Beker. Nkaba hano kuri no official iko ndiko neza. Hariho mbona yitwa Raoul, hariho mbona yitwa DJ CC, hariho mbona yitwa Yuban, hariho mbona bita Bekere. No nyene. Ni bita Beker. Ndabona Madudu, ndabona ni Dagi. Ndabona na Jamari. Iyo se ni timu mukinana. Hanyuma hejuru yawe mbona Fani yambaye urugori hayagogo nibisigurika ibino. Okay, uyo ni Fanira Vine umukinyi w'ibujumbura azwi cyane akunze gukinana n'uwitwa Ribat. Abo rero nibo tuzoba turi kumwe kwa Mungu w'indwiza. Abo bakinyi mazi yuko ari mu vyukuri ari rurangiranwa cyane uyo mukenyezi Fanira Vine yaratwaye agashimwe k'umukinyi yigenjeje neza mu mwaka uhetse. Ego abo bantu rero tuzoba turi kumwe anya muri GBC. Ego nijari ni ku munsi wa Mungu niho muzokwerekana ino filme muri kumwe n'aba bakinyi bose. Ego cyane na Fani ni hazobari Fanira Vine na Ribat ni hazobari. Ego tuzadufise na Gasore mu comedy. Tuzadufise na umwe akunda abantu bakunze cyane wagasobanuye wo mu Rwanda. Ego ubu tuzoba turi kumwe nibaza yuko bazomubona baramukunda cyane agasobanuye rero bazomwibonera amaso kuyandi. Reka nakire Mr Madudu kabisa na yene ndamona yamaze yaje mwaje muherekejwe muri benshi kabisa. Reka nakire Madudu. Ego salama safi meze fresh sawa. Abantu barakuzi bahora bakumva gusa bakubona ku mateleviziyo ntibari bwakumve mwijwe. Ndio baranyumvise ni barakumvise barigeze ko bakubona ukinana na ba Munyare ukinana na utuntu dutandukanye ama publicité bakakumva. Ego ni Madudu nde ni Madudu Manirambona Diodone. Manirambona Diodone. Kweki uyise Madudu? Oya sijyo niyise bisanzwe ndakunze nitwa Madudu
Diodore nagiye kugitwa ntanguye kwiga babuze ukuntu bamuhamagarura byumva izina rimwe papa we yakwisende yanyise Madudu Madudu kumenya n'izina ry'inka rega abantu bose ni inka nziza mugabo inka y'akamaro abantu barafise amazina yitiranwa n'ibikoko by'akamaro wewe wizina ry'igikoko c'akamaro mugabo nurabona ni ugiye gusaba inka ko bavuga umugeni bavuga ngo tuje gusaba inka uca yitwa Madudu okay televiziyo yitwa Madudu Pro TV. Madudu Pro TV. Icako amafilime menshi atandukanye. Filime amakomedi ibintu byuko haracako n'utuganiro tuganiriza abantu. Mwafatanye gute nayo urabe fani ko muri amaze kubicama mare ikomeye cyane. Urumva abantu badusanzwe turi mu umwe dutegezwa kumenyana kenshi usanga mwamenyanye kuko murahurira mu ntumwa y'amayevedema mumva nkizo tuzohurira mu dimanche kwe kimwiyumvire gukina n'abafani mu gihe tuzi yuko hari abandi bantu b'amareresi bakina kuki mwiyumvire guhura gushira hamwe na fani en fait sinovuga ngo nugushira hamwe twebwe bose dushira hamwe abanyabujumbura baduzi no barondeye abanyagitega ntibarondeye Madudu Pro TV urumva aha urazi uriko wakira benshi ariko twagiye hamwe bivana n'abaje hanyuma tugaca dukorana bivanye n'ukuntu babarondeye amatima atandukanye dimanche rero mwiteguye gukora igiteramo gikomeye ego ndabona n'ibiciro byo kwinjira mwamaze kuba mwishira habona kabisa 3000 ahasanzwe 3000 hasanzwe 10000 VIP nano uri muri VIP n'uri ahasanzwe bose bazobona bose barabona gusa hariho na ticket sponsor hano nka wewe ni ticket sponsor kamere nka wewe ni waza ni ticket sponsor nimwe muzoyimashye nzoyitanga ni uzoyitanga nagira nimwe muzosponsoriza wewe tuzogusponsoriza rero wenda uzotwereka ireresi je na tanga ticket sponsor mugiye mumbora ko muri twegerane ndibaza yuko ngoca bishira kuri moca munkinako wewe cyangwa so siri filme yiwanje mugiye mumbona ngo muri twegerane hariya muri 3000 basha yo twumva ngahitera isoho yes nivyo niwe bamwita Madudu kabisa twizere neza yuko muri ko muragira ibihe byiza tugaruke kuri no mama ni dimanche igihe saa zingahe ariko batwumviriza mbega bakeneye kwinjira muri kino giteramo boza sangapi amatika zo bariko adandarizwa hehe bazorihira he bizoba bimeze gute bizotangura sangapi bizohera giheki yes murakoze cyane rero tubabwiye yuko ari ku munsi w'Imana isaha y'icenda ikibanza ni ngaha hepfo aho benshi bazingo kwa Gasabe muri Jerusalem barahazi nta Jerusalem kivuga Jerusalem nta numwe atahamenya nta numwe atahazi by'ukuri aha rero niho hazobera ivyo birori bikomeye cyane kandi biryoshe by'ukuri aho aba bakinyi b'Igitega mwavuze aha utubona ngaha muri studio si Madudu Pro wenyene ariko ni ayandi matimu canke ayandi magroupe asanzwe ari muri uyu mwuga wo gukina amafilme atandukanye ari ngaha Igitega rero iyo saha mu vy'ukuri hari izo groupe ninde nande izo groupe bari ngaha anye bivugire mwarashobora kwivuga watubwiye ngo uri muri groupe yihe jewe ndi muri groupe yitwa Capital Frames Capital Frames nari namaze gukina amafilme yego yamenyekanye ku mafilme amwe abantu basanzwe batubuzi ku bantu bakina amafilme y'ibintu byo kugwana hariho niwe mahara mu Rwanda ni filme hari filme nabo y'abantu biruka bakagwara ko bitara bakamenya ni ba Jackie yari mwebwe twebwe nyene kweri okay muzokina neza ya filme zo kugwana haje ndani bon tuzozerekana tuzokwerekana ibikorwa bimwe tumaze gukora hazari ibikorwa donc hazari projection tuzokwerekana abafilme amwe tumaze gukina kandi twerekane n'agace gatoyi badukundiye ka filme tugira dusohore muri no minsi twashushe cyane yitwa Optimum Mission abantu bayitegurire cyane okay twakiri undi mukinyi kumbure ashobora kutubwira azo ari muri timu bamweze mu timu yihe yitwa gute hano mwe muri ko matwumviza turashobora kuba umurongo 2-3 mukagira ico mubajije bano bakinyi b'amareresi turi kumwe hano muri studio kugira ngo namwe mu ico tutababije kumbure mushobe kubabaza ariko imbere ko tubakira reka twakire uno mukinyi nawe turakora mu kigo murakoze bakwitande je banyita Haure Jandi Haure
hano ndakubona ko nije ntangura we nutangura we bawe bakuze ibifilme bimeze gute bo je sanzwe nanje ndumukinyi kuri Urban Media TV dusanzwe dukinira ngaha nyene mu ntara ya Gitega mbo twe twakinye amafilme menshi twarakinye filme yitwa Amahitamo turakina filme yitwa Love to Regret impinduka noneho ni nyinshi abantu bashobora kuzikurikirana kuri YouTube channel yacu Urban Media TV zose filme twakinye muca muzisangako ariko hari filme ushobora gukina ukavuga uti ino filme kabisa yaravumye abantu yarahitinze abantu baciye bamenya kuri izina rimeze gutya abariko bakumviza hano bashobora kumenya ku izina gitwa gute mbo jewe izina sanzwe nkinisha sanzwe nkuze kinisha izina haure nyene baca bakubona direct wanditse Urban Media TV ucuzisanga mu filme zose twakinye namwe muzoba muri ko murerekana kumbure iyi filme mushobora gukina mwakinye hajya abantu bazovyibonera amasuku yandi ku munsi wa Mungu ni tariki 5 natwe tuzoba twigereye muri GBC kugira natwe dushobore gufashanya n'abandi dufashanye na ba Vanilla Vine mumvise ko bazoba bahari bagasore babalawo abantu urumva bazoshobora kuza bibonera amaso mu yandi tuzoshobora natwe kwerekana filme twagiye turakina aho tuzoshobora no kwerekana filme tugiye gusohora yitwa Comeback shasha imeze neza cyane 71 ndakira abantu batatu ku murongo kumwe ari cyo babaze hano hashefe malo ya yes turakumva hano hindura ga telefone hanyuma ucuza hindura ga telefone ucuza hama duse twake ku murongo 78 na kabiri HFM allo ego Mr. Jean Paul ni neza turakuramukije amahoro cyane aha muri GBC by'ukuri ashinuze utangwe ego nuko n'ibihumbi 3 gusa hama ibihumbi 10 hariya mu bwoga mu bwiteka ariko amakupre nayo amakupre bizogenda gute ni 3 nyene tuzo projeta ariko nibindi byinshi cyane mubikiwe na live zo birimwo gasore babalawo wese azoba yahageze okay sawa karibu tubwire nabo ngaho asante bambarize ati nisangapi bizotangura ryari bihere ryari ndi Adolphe hajya uyo Adolphe yitwa Adolphe ari goga ego Adolphe ariko atwumviriza no kuvuga ngo tuzotangura isaha y'icenda ibibanza biraharuye mu by'ukuri nico gituma turiko turabwira abantu ngo baze bashike hakiri kare urazi ko abarundi dukunda gucererwa ariko rero baze bashike hakiri kare kugira ngo umwe wese afate ikibanza ari mu bwugamo bw'iteka ari hariya muri twese kugira by'ukuri baze bashike hakiri kare Allo Awego ndakumva ni mpore Ninde Ejide Aha Madudu Ikibazo ngira cyumva nakwishure Madudu mwishura ati avuze ati warahevye gukina muri ninde ko usiga gukina abandi mafilime oya muri ninde ndakina kuko nahajya nakina muri ninde gusa ni filime nkakina na comedy byose warabibonye byose birimo urumva ndabikora ngo bo ntimuherutse gukina muri ninde hariho ukuntu usanga hariho ibihe bihacu ugasanga gukina
barerekana izaheze kera nyambo mazi iminsi ubona hari izo berekana haciye igihe berekana niba tegura iz'abasore bazoca bamuhamagara nk'ubacakiniza batama ego yes nuko uzamura muri Madudu Pro uyu murongo turabaha muri beshi no kuza Imana utomboye ukaronka Imana ibiguhezagiye urakoze turakuramukije Claude kandi twari twibagiye na munyare uriya muzehe wacu mu legendary azoba ari ngaha ni hazoba ari nawe nyene munyari abantu bamenyereye wa mutama wacu nawe nyene murumva ko ari ibintu bizoba bikomeye muri ninde bariko barabaza tickets zodandarizwa he botangura kuzigura ubunyene canke ko mumvuze yuko ibibanza biharuye nibaza yuko ejo plus tard ejo tuzoheza tubabarire cyane aho bazobabwirira turafise ubuhinga bw'ingene tuzoyibabwira turashobora no kugaruka no ngaha nyene tukayibabwira ari utuntu tugitunganya bukebuke reka twakira undi muntu ku murongo ko muri kibazo bacumbitse allo ego turabumva allo hano kabisa munyonyi wacu ndushoye kumwakira ni Deje hali ku ruvubu undi yashitse ku murongo allo wego tumeze neza Mr. Wapo duza kajwe ariko arakumva yakuramukiye bavuze ko isaha 9 ku kaburungu asi byarindi tariki 5 Oyo uzobabona no kuri televiziyo uzona abayikumvira kuri televiziyo uzoyibona amaso mu yandi isaha 9 uzoyishikire muri GBC ego okay tumushime cyane gose bamwita Mr. Wapo ngaho mu gisata Gitega nuko muri beshi allo ego kijege wiruhuta nakwishuri benshi bazoza abo mu gisagara cya Bujumbura Fani Lavine ngira usanzwe umuzi hazoza na Libati hazoza na Munyare ndetse na twebwe no tuzoba turi Gasore Babala uramuzi ujya rero ntazoba ari ku makomedia kaga webisa guzo hashiki hakiri kare bose niho bazoza bazananye umviriza inkuru mbari hane sumwe irutwa niyo wiboneye tuwe tuvivugira ngaho wabusanga turushe urazoza wirabire itike Nukuba mwumviriza isamiriza umwanya waro wose bashaka kubabwira ahantu mutangura kuzigurira kugira ngo kuwa Mungu hazagere uzifise mu mufuko tirigura aja kunigana. Okay urakoze. Muri beshi ntitwoheza ibibazo ariko kumbure reka twakire uyundi mukinyi hari ya umunota umwe gusa tubwire izina giwe atubwire nico ni filime kumbura hora kina abanyonyi muhamagara muri beshi rika mukandi kanya turaza kusura kwa kirandi bantu babiri akwitande nawe murakoze cyane kuma kano kanya je nitwa Reverien niyo nkuru Reverien bakaba banzi benshi ku izina rya Dagi Mr. Dagi wewe wakinyi ukina ndakubona hano ukina hehe je nyina muri Capital Frames ndumuhayarizateur nkabandi ndumukinyi ni bureyariza kongera ugakina hari ni filme twarealije yatwaye agashimwe kamere montage muri festival
birakomeye bino bintu ku munsi w'Imana uzoburi hajya niho nzoba ndi bazokubona bazombona n'abakteri bacu bose nzobabonaho kabisa nuko bagenzi abantu muhamagara muri benshi nitwobakira muri benshi nitwobakira mwese umwanya uri kuragenda akajambo kanyuma akajambo kanyuma noshobora kubwira abariko ratwumviriza nuko vy'ukuri dufise igishika cyo kubakira ku munsi wa Mungu itariki 5 aha muri Jerusalem aha kwa Gasape beshi bazi mu vy'ukuri inyabiharage hari abantu bahaguma bahabona hakaka batarigira bahanahinjira mu vy'ukuri nibashike banyaruke kandi nobabwira ni vy'ukuri hazohara umunezero udasanzwe aho urabona abantu benshi baguma tubaza ati fanira vine mbega vy'ukuri turakeneye kumubona nukuri ni benshi abubahwa benshi bazoba barahabaye ndiko murambona umenga arakira n'indirimbo araririmba bijyana ririmba n'indirimbo guhimbaza Imana nebaza yuko byose ibyo bifuza abantu bazobizoba bihari nimugende Madudu akajambo kamwe umusegonda nkumwe gusa kugira ngo usezera abantu ego murakoze cyane kubisanzwe reka ndabashimira abantu bafashe kano kanya ko kudukurikira nongera ndabatumira ko ku munsi w'Imana isaha 9 twohurira kuri GBC kugira ngo baze badushigikire warigeze gukinika video wambaye ibutura mbewe uzokwambara ibutura hajya byo munsi bizovana nina zanashushe mu mutwe nzoyambara agiye uzokwambara ibutura akoro ibutura isumbanye ukuguru kumwe kurekure ukundi kugufiya wewe narakubonye kuri stade ibyo bintu wagize byo warangunduye narakugunduye nibaza ko ari bizaba ari nkabijya nyene ego bazoze rero saa 9 twahurire urumva tuzoba twashushe turiko turakora hari igihe usanga wambaye n'ipantaro wayicutse narabonye kuri televiziyo kuri Facebook ari abantu abaziye bambara ishati imeze nk'ipantaro bakayambara nk'ishati we nazo ari igihe uzosanga aho kuyambara ipantaro kuyambara ku maguru yambaye mu maboko kubera ukuntu mwashushe n'abantu b'abafanzi muri ko muragira ari gusanga washushura urakoze cyane yes nuko bagenzi reka tubashimire cyane gose n'abakinyi bacu haro ego Guillaume sawa urakoze ari ijya nkuru turaza kuyirangiza